umupira w'amaguru wo mukino wa mbere ukunzwe kuruta indi yose baho kuri iyi si, ukunzwe kuruta basketball, kuruta handball, kuruta imikino yo gusiganwa ku makinga, ku mamodoka n'iyindi yose ibaho kuri iyi si. Urebwa n'abantu bashika miliyari 4 z'abantu baba mu migabane 5 itandukanye kuri iyi si. Uyu mupira bivuga yuko watangwe gukinwa hagati mu kinyejana ca 18 hano mu gihugu c'Ubwongereza, mu gihugu ca Ecosse. Uyu munsi ni ubwami bw'Ubwongereza. Umupira w'amaguru wagiye uragira abakinyi benshi beza bagiye baranawucamo bakanakundwa, kuvuga nka Pelé, kuvuga nka Maradona, Di Stefano n'abandi. Uyu munsi ntitugiye kugaruka ku mateka y'umupira w'amaguru canke kuri abo bakinyi bigeze gukundwa muri uyu mukino mu gihe cabo, ahubwo tugiye kugaruka ku bakinyi 10 ba mbere bivugwa yuko aribo bakunzwe kuruta abandi muri uwo mwaka w'2020 muri uwo mukino. Kugira bamenye abakinyi bakunzwe kuruta abandi, nibotembera isi yose bagenda barabaza za miliyari 4 z'abantu twakubwiye ko zirabazikana ku mupira w'amaguru, bumve umukinyi bakunda kuruta abandi. Nivyo kunda, ahubwo ubu isi yateye imbere ikegera imbere mu iterambere, babirebera mu buhinga ngurukana bumenyi. Mu kureba umukinyi akunzwe kuruta abandi, barashobora kureba ku myambaro agurisha bakavuga ati uwo mwambaro niwe urimo uragurwa cane kuruta indi yose muri iki gihe, vyumvikana yuko ari we mukinyi akunzwe aha hanze. Canke bakavuga ati uyu niwe mukinyi akurikirwa kuruta abandi ku mbuga ngurukana bumenyi, ku bw'ivyo niwe mukinyi akunzwe kuruta abandi bantu bose kuri iyi si bakina umupira w'amaguru. Uyu munsi tugiye kwifashisha urwo rutonde rw'abakinyi bakurikirwa ku mbuga ngurukana bumenyi zabo kuruta abandi bose ku isi, ari nako gwerekana umukinyi akunzwe kuruta uyundi. Tugiye guhera mu kibanza ca 10 kumanuka. Mbere yuko dutangura, ndagusaba gukora subscribe canke sabone kuri chaîne yacu ya Intare Web TV kugira ibintu bibandanye bigenda neza, uzobandanye unabona ibiganiro vyacu buri munsi. Mu kibanza ca 10 hari Sergio Ramos, ni myugariro wa Real Madrid. Nta kintu kinini gitangaje kirimo kumva yuko Sergio Ramos ari umwe mu bakinyi bakunzwe cyane kuri iyi si, bivanye n'ukuntu akurikirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Sergio Ramos ni umwe mu bakinyi bitanga muri Real Madrid, bagakora ivyo bashoboye vyose ku buryo vyoroshe ko yigarurira abafana batari bake inyuma yo gutwara Champions League 3 bikurikiranya. Byari ibintu bimworoheye kuronka abantu bamukunda bakanamukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Sergio Ramos afatanije Instagram na Facebook, afise abafana barenga imiliyoni 65 zimukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, harimo Facebook, harimo Twitter, harimo na Instagram. Mu kibanza c'icenda hari mugenzi we myugariro wo ku ruhande rw'ibubafu wa Real Madrid nyene, Marcelo Vieira. Marcelo yaviye mu mugwi wa Fluminense mu mwaka wa 2007 asinya muri Real Madrid aguze miliyoni 6,500 z'amayero. Ni umwe mu bakinyi b'inyuma ku ruhande rw'ibubafu beza twabonye muri imyaka 10 irangiye. Marcelo atwaye ibikombe vya Champions League bishika 4 n'ivya La Liga bishika 5. Akurikirwa n'abantu bashika miliyoni 67 ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe zirimo Twitter, YouTube, Instagram hamwe na Facebook. Bimugira umukinyi w'icenda akunzwe kuruta abandi dufatiye ku kuntu akurikirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Mu kibanza c'8 hari Zlatan Ibrahimovic. Nta gitangaje kirimo ko kumva Zlatan, umugabo wo muri Swede ku myaka 39, abandanya kwigenza neza, abandanya gukora ivyo abantu batiyumvira kuba ari we mukinyi w'8 akunzwe kuruta abandi kuri iyi si, dufatiye ku kuntu bakurikirwa ku mbuga ngurukana bumenyi zabo. Zlatan Ibrahimovic amaze gutwara ibikombe 11.
mu mahiganwa 4 y'ibihugu 4 bitandukanye. Ni umwe mu bagabo bakurikirwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho akurikirwa n'abantu bashika hafi imiliyoni 70 ushizemo Instagram, Facebook na Twitter, bimugira umukinyi w'umunani akunzwe kuruta abandi kuri iyi si mu mwaka wa 2020. Mu kibanza c'indwi hari Gareth Bale, ni umusatirizi wa Real Madrid yatijwe muri Tottenham. Bishobora kuba bigutangaje kuba Gareth Bale ari muri urutonde bivanye n'ukuntu ataramaze imisi agaragara mu kibuga anigenze neza vyotuma kurwa, ariko twese turazi yuko Gareth Bale ari we mukinyi abanje kugwa amahera menshi kuri iyi si. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2013 ava muri Tottenham aja muri Real Madrid ku miliyoni 101 z'amayero mbere yuko agahigo kiwe kagugwaho na Paul Pogba muri 2016. Gareth Bale niwe mukinyi w'indwa kunzwe kuruta abandi bose kuri iyi si, dufatiye ukuntu bakurikirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Akurikirwa n'abantu bashika imiliyoni 72 dushizemo Instagram, Facebook hamwe na Twitter, bimugira umukinyi w'indwa kunzwe kuruta abandi ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu kibanza ca gatandatu hari James Rodriguez. Ndazi neza yuko nuwagutangaje uri muribaza James Rodriguez ni kihe kintu yakoze kugira abo mukinyi wa gatandatu yoba kunzwe kuruta abandi bonse kuri iyi si. Turazi yuko James Rodriguez ari we mukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi mu gikombe c'isi ca 2014. Yigenje neza, niwe yamenyekaniye agugwa n'imigwi nka Real Madrid imbere yo kwigenza neza mw'iyo sezo yiwe nyene, bikaza kwanka Zinedine Zidane aje muri Real Madrid ntamwizere, agatizwa muri Bayern Munich imbere yo kuva mu mwaka uheze, ubakaba yagurishijwe mu gwa Everton. James Rodriguez kuba yagiye araca muri ivyo atana kindi nkino nyinshi muri Real Madrid ntivyotuma ataba mukinyi akunzwe, kuko akurikirwa n'abantu bashika imiliyoni 80 ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, zimugira umukinyi wa gatandatu akunzwe kuruta abandi bose kuri iyi si, dukurikije ukuntu bakurikirwa ku mbuga ngurukana bumenyi zabo. Mu kibanza ca gatanu hari Ronaldinho Gaucho. Abantu benshi muri twebwe bakunze umupira w'amaguru kubera Ronaldinho Gaucho, uburyo yacenga, uburyo yakora amaskills, uburyo yatsinda ibitsindo, uburyo yatsinda amakufula n'ibindi. Ronaldinho Gaucho amaze imyaka 9 adakina ku mugabane wa Buraya, ubu afite imyaka 38, ariko kuba yaravuye ku mugabane wa Buraya hakiri kare nivyatumye atabandanya gukundwa, kuko yabandanya ashira ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe ivyamuranze mu mupira w'amaguru, bigatuma abandanya gukurikirwa cyane n'abantu batari bake. Ronaldinho Gaucho akurikirwa n'abantu bashika imiliyoni 90 ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. No mu minsi yazarutse kwandikwa cyane mu bimenyesha amakuru bitandukanye nyuma yo gufungirwa mu gihugu ca Paraguay afatanywe passport y'impimbano canke passport ya fake. Reka tugire mu kibanza ca kane. Kibanza ca kane hari David Beckham. David Beckham numwe mu bakinyi bari baje gutsinda kufla, numwe mu bakinyi baciye mu migwi ikomeye nka Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain n'iyindi. David Beckham naho haheze imyaka 7 ahagaritse gukina umupira w'amaguru, nimwe mu bakinyi bagikunzwe bivanye n'ubwiza afise, aho bamushira mu bakinyi beza kuri iyi saga, akundwa n'abakobwa benshi. Aheruka no gushinga umugwi wa Inter Miami uri muratuma nakurikirwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. David Beckham nimwe mu bakinyi bakunzwe naho yagaritse gukina, aho akurikirwa n'imiliyoni zishika 115 ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe zirimo Instagram, Facebook na Twitter. Mu kibanza ca gatatu hari Neymar Junior. Abenshi bamwita umukinyi wa gatatu umupira w'amaguru muri iki gihe nyuma ya Cristiano Ronaldo na Leo Messi. Nta musi n'umwe adapostinga ikintu ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, haba Facebook, Instagram canke Twitter. Yama ahigira icahereza abafana biwe, bituma aba umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe. Yaciye mu nka Barcelona, bari muri Paris Saint-Germain, imwe mu migwi ya mbere kunze kugana wa Buraya, bituma anaronka abafana benshi bamukurikira.
Neymar Junior akurikirwa n'abantu bashika imiliyoni 200 ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe zirimo Facebook, Instagram hamwe na Twitter. Mu kibanza ca kabiri hari Leo Messi. Nagitangaje kirimwo kuva ko Leo Messi ariwe mukinyi wa kabiri akurikirwa n'abantu benshi ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe. Nimwe mu bakinyi ba mbere bazwi, nimwe mu bakinyi ba mbere bakuzwe, naho yakiniye umugumwe niwe mukinyi wa mbere amaze gutwara Ballon d'Or nyinshi, bimugira umukinyi wa kabiri akunzwe kuruta abandi bose muri iyi si dufatiye kwa mukurikira ku mbuga ngurukanabumenyi. Leo Messi afise imbuga ngurukanabumenyi nka Instagram, afise Facebook, anafise na YouTube. Leo Messi nta Twitter afise. Leo Messi nta Twitter akoresha. Tuciye twikuramo tukavuga abamukurikira kuri Facebook na Instagram hamwe na YouTube. Leo Messi akurikirwa n'abantu bashika imiliyoni 240 ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe. Mu kibanza ca mbere hari Cristiano Ronaldo, umwe mu bakinyi ba mbere bakunzwe cyane kuri iyi si, umwe mu bakinyi ba mbere bakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga ngurukanabumenyi, niwe mukinyi wa mbere kuri iyi si turavye muri kategori zose, yaba muri filme, muri politike n'ahandi. Akurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Instagram, akurikirwa n'abantu bashika imiliyoni 230. Cristiano Ronaldo yatwaye Ballon d'Or 5. Numwe mu bakinyi bakurikirwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi, numwe mu bakinyi bakurikirwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi arizo Twitter, Facebook na Instagram hamwe na YouTube, n'ahandi akunda kuyikoresha cyane. Cristiano Ronaldo turabiye ku izo mbuga zose ko ari zine, akurikirwa n'abantu barenga imiliyoni 350. Cristiano Ronaldo akurikirwa n'abantu bashika imiliyoni 350, bimugira umukinyi wa mbere akunzwe kuruta abandi kuri iyi si dufatiye ku kuntu bakurikirwa ku mbuga ngurukanabumenyi zabo. Mugire ibihe vyiza, mugire subscribe ku batarayikora, ntimuze mu kigo ku munsi w'ejo tubafitiye documentaire ivuga ku mateka mu FC Barcelona. Murakoze.